Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana bivanye naho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Inkuru igorobereje ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ni ibiriko biravugwa mu butegetsi ndetse no muri politike mu mutekano, ivyo nivyo tugiye kwibandako. Igitero simusiga, abategetsi b'u Burundi batanguye kurungika abasirikari irya nino ku rubibe rw'igihugu kibanyi c'u Rwanda, barunzeyo ibitwaro bikomakomeye cane, ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yamaramaje agiye kugabayo igitero, ngo ivyo u Rwanda rwiyumvira rwahaye indaro abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015, ngo rwabahaye indaro rubaha ibiro bakoreramo rubarabaterera, ngo kandi ngo nirwo rubacungiye umutekano. Ndayishimiye yamaramaje, amajambo ahejeje gutangaza ni amajambo akomakomeye cane, aho avuze ko agiye kugaba ibitero mpaka kugeza ubwo Godefroid Niyombare avuye muri ico gihugu. Abagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ngo ntago bipfuza ko bari bahawe indaro n'igihugu c'u Rwanda, ngo bagomba kuvanwayo ivyo bigira vyose. Aya makuru hamwe n'ayandi mu mutekano tukaza kuyabashikiriza ukungene abasirikari ni batanguye kuja gufata amapozisiyo akomakomeye hafi n'urubibe rw'igihugu c'u Rwanda, bahashinze ibirindiro. Biboneka ko ibitero simusiga, umwanya n'umwanya bashobora kugaba igitero kinjira ku butaka bw'igihugu c'u Rwanda. Nta mikinato, imifinato Ndayishimiye yivuyemwo, ibintu biraboneka ko vyafashe indi ntera. Mwe mubandanya kudukurikira muherereye irya nino mu makungu ya kure, cane cane mwe mudukurikirana mudaherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, kugira ngo amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubandanya kugenda tubakengurukira cane. Aya makuru rero reka tuyabandanirize kuri iyi nkuru ivugwa muri politike mu migenderanire myiza y'ibihugu. Biraboneka ko imigenderanire myiza y'igihugu kibanyi c'u Rwanda n'igihugu cacu c'u Burundi yatosekaye. Biraboneka ko ntaco bariko barakora abategetsi b'ibihugu kugira ngo imigenderanire myiza yongere inagugwe, ariko cane cane ku ruhande rw'igihugu c'u Burundi nico catosekaje iyo migenderanire myiza yari itanguye gufata umubano mwiza, canke yari itanguye gufata isura nziza. Ni mu gihe umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda mbere n'umushikiranganji wiwe n'abandi bategetsi bakomakomeye cane, umushikiranganji wa mbere w'intebe ngaho mu gihugu c'u Rwanda Edouard Ngirente akaba yaraje ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Havuyeho urwo ruzinduko canke urwo rugendo, umushikiranganji wa mbere ngaho mu gihugu kibanyi c'u Rwanda Edouard Ngirente yaraciye yishikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame agishika ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibintu vyaraboneka ko bigiye gufata isura nziza. Abanyarwanda baratanguye kugendera cane igihugu cacu c'u Burundi, mbere kandi abarundi nabo baragendeye igihugu c'u Rwanda, baragiye guhaha ko baronkayo amaramuko, ariko mu nyuma vyaje kunyuka aho umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yagiye gufashanya no gukorana na perezida w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi, aho baciye bishira hamwe bakora urunani rukomeye cane, aho bahanahana ingabo, igisirikare. Ni mu gihe bivugwa ko
igisirikare ca Kongo cari cananiwe no kugwanya umuhari wa M23, umuhari ugwanya ubutegetsi bw'igihugu ca Kongo, ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba yaraciye arungikayo abasirikari baja kugufasha uyo mutegetsi w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mu kunyuka bahavuye bishira hamwe bavuga ko igihugu kibanyi c'u Rwanda arico gitera igihugu ca Kongo, nyuma baza bavuga ko uwo muhari wa M23 uriko uragwanya igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ngo uhabwa imyimenyerezo, intererano zikomeye n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye nawe rero mu kuraba ko yobona ifatiro ryo kurungika abasirikari b'u Burundi muri Kongo, nawe yama avuga ko igisirikari c'u Rwanda arico gifasha umugwi wa Red Tabara, yagiriza ico gihugu ko abo bagwanyi ba Red Tabara bamuka fise amamuko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ngo boba bafise ibirindiro n'ibiro bikuru ngaho mu gihugu c'u Rwanda. Ni mu gihe vyagiye kunyuka ubwo Red Tabara yagavye ibitero muri komine Mutimuzi y'intara ya Bujumbura muri zone Gatumba, harapfuye abantu baba 22 harimo n'abana n'abagore. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye yagiriza Red Tabara ko ariyo yica abo bantu, ariyo yagavye ivyo bitero ikica abo bantu. Ni mu gihe Red Tabara yo yimanga ko yagavye igitero ku basirikari n'abapolisi, aho yavuze ko rero haciye bica abasoda baba 9, abasoda 9 bose harimwo n'umupolisi nibo baciye bagwa muri ico gitero co muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura zone Gatumba. Ko mu nyuma abasirikari b'igihugu ba FDNB baraciye bahashika bagandagura abenegihugu. Abo benegihugu baciye bagandagurwa babigeretse ku muhari wa Red Tabara ko ariyo yagandaguye abo bantu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaciye abesha ko abo bantu bagandaguwe na Red Tabara, ngo Red Tabara yari yahawe intererano, imyimenyerezo n'ibindi bikomakomeye cane ngo bifashishije muri ico gitero, ngo bari babihawe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ariko ivyo vyose uravye ku ruhande rumwe, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye bwari ububeshi, kwari kugira ngo abone ivyo afatira ko yagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda ko giterera abo bagwanyi ba Red Tabara intererano, hama abone uko arungika abasirikari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abasoda b'u Burundi iyo barungikwa ngaho muri Kongo babwirwa ko bagiye kugwana n'abanyarwanda muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abatari bake muri abo basirikari barungikwa mu gihugu ca Kongo bakaba bajayo ariko biyamiriza ivyo baba bariko barabwirwa, ndetse n'izo ngwano baba bariko barajanwamwo kugwana babona ko zidafise ifatiro, nta rufatiro bifise vyo kurungika abasirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kuja kugwanayo, kuko ngo benshi bariko barahahonera, bariko barahapfira. Mu makuru yacu y'uno munsi twaberetse ukungene Abarundi bafatiwe mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bafashwe n'izo nyeshamba za M23 bari bagayitse cane, aho harimwo kugaya igihugu c'u Burundi, aho abo basirikari baririmbishijwe indirimbo ya Burundi bwacu. I Burundi indirimbo
canke ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu c'Uburundi. Vyaboneka ko rero ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye akora ari akamaramaza. Ivyo ntiyabikoze wenyine, yarafashanyije n'abandi basoda bakomakomeye cane bafise amaranka akomeye mu gisirikari c'Uburundi, aho biriko biravugwa ko rero ivyo umukuru w'igihugu yaciye agira byari agashavu yari afise ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ngo boba barahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Mu guhungira muri ico gihugu bakaba bari bizigiye ko abo bagerageje gutembagaza ubutegetsi nyine bazohava barungikwa mu gihugu ca mu gihugu cacu c'Uburundi. Siko vyaciye bigenda, kuko barasavye ko abo barungikwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, ariko ico gihugu kibanyi c'u Rwanda caravyanse bivanye nuko hari amategeko akingira buri umwe wese yaciye ahunga igihugu cikiwe. Akavuga ko rero hari imvo za politike zatumye Godefroid Niyombare n'abandi baciye bahungana batabasha kurungikwa ngaha mu gihugu c'Uburundi ngo intahe ibakubite mu gahanga. Abatari bakeyi babona ko Varisito Ndayishimiye ivyo ariko arakora abandanya kujana ingabo n'amapozisiyo atandukanye akayashira ku mbibe igihugu kibanyi c'u Rwanda gihana n'igihugu cacu c'Uburundi, ngo bishobora kuzokwega akarambaraye, ngo biraboneka ko ariko aritegurira intambara. Ayo mapozisiyo ariko aragenda ashira ngaho ku rubibe ngo ashobora kuzokwega intambara hagati y'igihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko ngo barabona ko Ndayishimiye yamaramaje ariko arajana ingabo ngaho ku rubibi kugira ngo zibandanye zihitegurira umwanya n'umwanya bogaba igitero ngaho mu Rwanda. Arabona ko ico bimara nuko ngo u Rwanda rwarungika abo bahoze mu gisirikare c'Uburundi bakagerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hakibazwa ukungene umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaciye abesha ko Red Tabara ibarizwa ngaho mu gihugu c'u Rwanda, kandi Red Tabara ibarizwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Hakibazwa ukungene abo bagwanyi niba babarizwa mu gihugu ca Kongo hakaba bagiye kugaba igitero mu gihugu c'u Rwanda, ico bizokemura kikayobekana. Ni mu gihe bamwe bavuga ko yibukaba yarungika abasirikare muri Kongo kuja kugwanya umuhari wa M23 ufise ibigwanisho ubarizwa ngaho ku butaka bw'ico gihugu. Bakaba basaba ko ivyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye n'abandi bafashanya mu kuramutswa igihugu, cane cane abo mu mugambwe wa CNDD FDD, mbere n'abajejwe umutekano, igisata c'umutekano, abajejwe igisirikari, igipolisi n'imbonerakure, mbere n'abo mu mugambwe wa CNDD FDD ko bagomba gushakira hamwe inyishu y'ico kibazo c'abasirikari bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu nyuma yaho bari bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hagaca haduka iyegeregere, bamwe bakaba barafashwe bagafungwa, abandi bakabugwa irengero, abandi bagatogwa ibiziga, abandi barataye baromoka barahunga. Bamwe baragiye mu gihugu ca Tanzania, abandi baragiye mu gihugu c'u Rwanda, abandi baragiye mu bihugu vya Buraya n'ibihugu vya Amerika. Kuri ubu ngubu nivyo bibahaye indaro. Hakibazwa imvo zituma abahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda aribo leta y'u Burundi ibandanya gusaba ko bojabukanwa ngaha mu gihugu c'u Rwanda.
mu gihugu c'u Burundi nk'uko biriko biragenda bivugwa. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aze aragushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uce uja ngaha iburyo ufyonde no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro tugushikiriza bizaje bigushikaho aho uzoba uherereye hose.